abakunzi baritwara neza. Urukundo ni ikintu kiri big cagutse cyane, n'Imana yo ubwayo ni rukundo, kuba turiho tunahari kubwo urukundo rw'Imana. Rero mvuze ngo nsigure urukundo sinoronka amajambo ahagije nshobora kurusiguramo. Urukundo nakubwiye ko urukundo ari akigoro. Waravuze akantu ka kigoro. Niko nabigusiguriye nubwo tutabihurije ko ndavyibuka. Sinakubwiye ko ibishobisho biba bitarimwo nubwo utashatse kuntahura neza cyane kiriya gihe. Uno musiro ndashaka kugutaha. Ariko nashatse kubwira ko hanini ari sho kigaragaza ari iyo sacrifice ari igaragaza cyane urukundo. Uzurabiye umuntu mukunda vy'ukuri, umuntu wawe uzi kukunda vy'ukuri canke abantu uzi kukunda vy'ukuri, uba wumva nashakindi uwo kumva umenga kiravunanye uwo gikora kugira ubone ko banezerewe. Bikaryoha rero iyo biri reciproque. Na Bible irabivuga, nubwo twese tubwira ngo dukundane, ariko Imana mwebwe yabasavye kudukunda cane, mudukunde natwe tububahe. Ariko muhura n'ibintu byinshi bitandukanye vyotuma mutimba imitima, nko kurondera, ushaka kuja kurondera ukabura, ukagenda ahantu bakagutuka bakakubwira nabi, wowe uzi kuza gutaha usumira umuryango, canke uzi kuri kurarondera uzogira uwo muryango. Biragoye ko utari umuntu waremye urwo rukundo muri wewe ngo urugire, ushobora gutaha ukavugisha neza umuntu usanze ku muhanda, ko biri kose usanga wamujyagumbye canke wamuriye umutima. Ego wabikoze, ariko uwo mutima w'urukundo wabikoranye, wewe wumva muri we ko wabikoranye, umwereke basi awubone, umutwengere, umubwire ko umukunda. Twebwe amatwi yacu burya hafu naho mu nda dusonza tugafungura, ariko twe tuba dukeneye cane guhaga mu matwi. Even if dufungura kugira ngo tubeho, ariko turakeneye ko amatwi yacu ahaga ivyiza, kubwirwa ko mudukunda, turi beza, turabambere kuri mwebwe. Ibintu byo gucroshinga je ntibimfata nukuri. Uwo muri kumwe ubona gute ko agukunda? Igiki kikugaragariza ko agukunda? Nikunze ngo mfate ko ngo hari ibibabaje niki, urukundo rurabaho. Icambere ndakubwira, urukundo ruriho. Tuvuga ko rutakibaho kubera ibyo tuba twarahuye nabyo canke duhura nabyo bikatubabaza, siko? Abo bagabo batanu wavuze ko harimwo bane, bakubwira ati mwana ntuzogere uzobona. Bakubwira ibyo kubera hariyo ibintu barabaye deshe, ntibyagenze uko bashaka, siko? Mugabo wa mugabo umwe gwarabaye gwiza. None why not wewe uyumvira ko rutobagwiza ngo kubera bajya benshi bitagenze neza? Umukobwa ko yo kwiyandarika akabikora igihe runaka kitaragera, ariko kandi kubera ko amakosa yose ari wagwako, ujya babikoranye si umuntu, kubera ko ujya babikoranye akuru ubusugi uwo mukobwa w'abandi, hanyuma akaca yumva ategerezwa kuzoshira mu nzi isugi, kandi nawe hari uwo yakuye ubusugi, kubera ko atobifata ibisanzwe kubana n'utari isugi, kubera azi ko nawe hariho uwo canke abo yakuye ubwo busugi. Capital Center, where hard work pays off. Kabisa jemba numva ndabakumbuye, nkanumva two nigumanira, ariyo mpamvu tudateba tukaza n'ingoga tunyarutse. Ino ni Capital Center, tubamenyesha yuko dufise n'andi ma service menshi, haba ayo gufata ama video na ma photos, haba mu manza zitandukanye, tubaherekeza ku madote na ma mariage, tukabasanga aho muri tukabakorera amamanza y'igitangaza saho biherera, kubera ko nabo ufise ingabire cyangwa uzuyifisa z'ibintu byo kuririmba. Dufise studio record aho tubakorera indirimbo, haba mu buryo buri live cyangwa n'ibindi byose bijana n'umuziki ugeze aho. Namwe mu ma service amatanye n'icitwa Capital Center, bigahurira muri Capital Sound. Yamara kuri ndi Rwanda hari na Iseke Films, n'ibire kabahereza amafilme mutosanga handi hano na hamwe. Yamara uno muntu tumaranye imisi yitwa Akijuru Christelle, abandi bamwita Kiki.
numwe mu bantu tumaze iminsi mu kiyago kinini Imana niyo yanadufasha kitazorangira vuba kubera ko abenshi mukomeje kuduha byumviro mukavuga ngo ibiyago byanyu ivyo muyaga nyigisho muduha ziratwubaka niwe nongeye kwakira mu mwambaro mwiza cyane uno munsi ubona yuko abayirekuye nk'umwigeme nyene yo gatanganyika kibera mu gisagara gikuru ca Bujumbura nakunze ruke yiwe mu mutwe sinzi uburyo aba yabikoze nubwo no munsi uduhereni yatubaniye ntadushireko ariko ntivyombuza kuvuga yuko berewe urakoze cyane umeze neza gatanganyika agenda kakuyoboka umunsi ku munsi wumva uburyo ndabivuga nkaho menga ntiwigeze kuyoga Iseke kubera ko menga ntukunda umuntu avuga ku kintu citwa uburyo buboneka inyuma urabaje n'umuntu avuze ku bwiza bwawe mu gihe abarundi kazi umubwiye ku murundi kazi ari mwiza no mu mico reka ntaco babitwara ndabishima uko biri kose kuko na rimwe mu ishusho y'Imana ariko nyine sinzi barumva bintera utuntu tw'udusoni kandi turazamo nyine sinkunda kugira amasoni nkunda kugira amasoni wani ivyo nta masoni ndakuzeko we nukunda uyagiye ariko nta nayo ufise ahubwo uba witekerereje nk'umurundi kazi sico kiranga abarundi kazi baba bitekaniye nubwo atari bose igihe tuvuga ngo abarundi kazi ugasanga hari abo twabesheye ariko uko bitwara kose ntabwo bibaka kuba abarundi kazi ndabeshe ariko muri rusange abarundi kazi baritwara neza muri rusange uvuze muri rusange uvuze nk'ibice bingahe kwijana 90 kwijana 90 uri muri abo canke wamaze kwinjira muri abo 10 batari oya wapi 10 sindi imana 90 tenukanaza mu bibanza by'imbere sindabizi kwihamana tavyo bikabirase nuko ndamakene bazi ko mwari mumukumbuye numva no guhikaza we n'iki warukumbuye kuyagisha abantu bacu ivyo kuyaga byo ni byinshi narinda bakumbuye nkumbuye byinshi tumaze iminsi tubavugisha ibintu biri bamugwe ibintu bitangwa kasa mutwe tukamena ni mitwe uno muzi kugarukiye mu tuntu tworosha ariko nako tutoroshe mwabantu mwe tugiye kuyaga ko byitwa relationship canke numubano uri hagati y'abantu n'abandi noneho twigarukire mu rukundo none hatari kwa rukundo twumva Christelle tuyagira kera ko kwandikirana utu message udashaka ko na mama wawe yokabona cagihe imyaka y'ubusazi yari kidufato tugiye kuriyaga kwa rukundo gwiyubashe kwa rukundo rutuma abantu bafata inzira igana hahandi hantu bita mu rugo akenshi jiye ngiye kuvuga ikintu namangira ubwoba iyo mfuye kukivuga ntarakimenya neza canke ngo ndagihurize ko na mugenzi wanje ushobora kuba atari ubwa mbere bajijwe kino kibazo ariko hano hantu nibwo bwa mbere iyo bavuze ijambo urukundo wewe ico kintu gihe nsigura urukundo ni ikintu kiri big cagutse cyane n'Imana yo ubwayo ni rukundo kandi Imana nayo ni rukundo kandi kuba turiho tunahari kubwo urukundo rw'Imana rero mvuze ngo nsigure urukundo sinoronka amajambo ahagije nshobora kurusiguramo ni runini cyane ariko tuvuge muri mbwa buryo bitangwa definition insiguro y'ikintu wowe urukundo kubera ko mbere mengane wigeze kumbwira ico kintu handi hantu ataraha buryo umuntu wese ngo ashobora kudefinisa urukundo bitewe n'uburyo yabayemo n'uburyo rwamwiyeretse bisigura ko ico kintu gifite insiguro nyinshi wewe iyawe niya ndibuka insiguro naguhaye ku rukundo ariko nibiba biri develope cyane ariko nshatse kukubwira uburemere urukundo rufise urukundo nakubwiye ko urukundo ari akigoro waravuze amakanu kakigoro niko nabigusiguriye nubwo tutabihurije ko ndavyibuka byaheze tutabihurije ko none munsi sinavuga ngo muga none munsi tuhabaje bihurije ahubwo nuho gusabanura tuhateba kubera nshaka ko tuhashe tugenda mukantu kitwa kigoro menga twatoye mu jambo gitwa sacrifice ikiguzi kwitanga kwigomwa twaravuze ku bintu bisa n'ibyo n'ubisiguro uracayumva ko akundi genda yumva ko akundi nubwo harimo ibindi biza bikompletana ariko kwanza twabivuze nka preuve si nka definition comme telle ntiyari definition comme telle je nagarutse ku kintu kivuga ati je ugenda vyumva mba numva menga ni kigumbagumba gifata umuntu je kigumbagumba kikugurura amaso y'umuntu kimuta kuri mugenzi we akumva ashatse uwo muntu mu buryo bwo kumukunda je nico nise urukundo sinzi ko iyo definition naho no mu bitabo mugabe je mba numva urukundo umuntu wese akwiye kuruvuga uko ntihabe definition rusange ngo isi yose ihurirako suko nabivuze
wege kintu wambwiye citwa ngo ni sacrifice niki ikiguzi kitarimo ibishobisho no kwiyumva ko mubiri cyo kintu cyo urukundo coba sinakubwiye ko ibishobisho biba bitarimwo nubwo utashatse kuntahura neza cyane kiriya gihe uno musiro ndashaka kugutaha ariko nashatse kubwira ko hanini ari sho kigaragaza ari iyo sacrifice ari igaragaza cyane urukundo uzurabiye umuntu mukunda vy'ukuri umuntu wawe uzi kukunda vy'ukuri canka abantu uzi kukunda vy'ukuri uba wumva nashakindi uwo kumva umenga kiravunanye uwo gikora kugira ubone ko banezerewe bikaryoha rero iyo biri reciproque yo mubikoreranira ndabigukorera nawe ukabinkorera ariko simvuze ko ari itegeko kubikoreranira kuko urukundo sinkunda nanje ngo ngukunde ariko biryoshe cyane iyo mwese mubibona kumwe iyo habayeho kuja hasi no kuja hejuru hagati y'umuhungu n'umukobwa ninde basi yotuma afite ya mbere kurusha ubundi kubera ko numvise ibyo kugiriranira menga ntibikunze kuba ushobora kuja hejuru y'uwundi gusumvya undi kumukunda na Bible irabivuga nubwo twese tubwira ngo dukundane ariko Imana mwebwe yabasavye kudukunda cane mudukunde natwe tububahe twebwe urukundo turarusanga ariko nubwo mutubaha namwe muba mwakunze nibyo ariko ndakubwira urukundo turarufise muri twebwe rero mwebwe ntiyashatse kuvuga ko umenga ntabwo mugira ariko muhura n'ibintu byinshi bitandukanye vyotuma mutimba imitima nko kurondera ushaka kuja kurondera ukabura ukagenda ahantu bakagutuka bakakubwira nabi wowe uzi kuza gutaha usumira umuryango canke uzi kuri kurarondera uzogira uwo muryango biragoye ko utari umuntu waremye urwo rukundo muri wewe ngo urugire ushobora gutaha ukavugisha neza umuntu usanze ku muhanda ko biri kose usanga wamujyagumbye canke wamuriye umutima kubera ubuzima bwo hanze uba wahuye nabwo ukagutesha umutwe ukumva sinzi rero Imana idusaba mwebwe mudukunde kubera inzi ko biragoye narigeze kwumvira kuri iryo jambo uvuze numva rirakomeye nce nibaza ngo umuntu abwiwe ikintu umenga ariko arategekegwa kugikora ko menga muri we ntaco aba afise ko menga abagabo babwirwa ngo mukunde abagore banyu nkuko menga bobo muri kamere ntabwo bari banabakunda ko ribaye itegeko mfasha ko kantu je niko nakumvise burya tuzova dusanga abagabo nta nubwo muri bo baremye gukunda baremwe mu gukunda abagore ahubwo menga abo bakunda kubwitegeko dufite kwa rya jambo kuko ntiryo jambo ntibivuga ngo musanzwe mukunda abagore banyu abizi igifaransa mba numva arimo akantu kitwa imperatif mukunde abagore banyu harimo n'akantu gasa n'itegeko nkuko menga umuntu yategetse iryo jambo yarabona yuko batabishishikarijwe bo hava batabikora namwe bagore mwubaha abagabo banyu burya abagore mba numva menga ntabwo muri bo bari baremye nko kumva ko bakubaha abagabo ahubwo biba ngombwa ko babubaha kuko ikintu runaka uko je ndavyumva canke numva no bigusigurira ntiyavuze ngo ni mudukunde kubera ngo atari urukundo mufise mwebwe kandi yabaremye mu rukundo yabaremye bakunze no kuvuga ubwo rukundo yararubaremanye ariko hari ivyo niko numva no bisiga impamvu kano kantu kari karangora kumva mba numva menga babitegekwa kubera muri bo bitababamwe nk'ubu nk'akarorero kahagufi nk'ubu je no gutegekera nzi ko nta gitegeko rigafata nkakubwira ngo genda ingozi nzi ko usanzwe ari yuri ngo genda ingozi izi ko asanzwe kandi nzi ko ari usanzwe ari yuri mpamvu mba numva menga bijya ibyo ayo majambo bayabwiwe nk'itegeko kubera muri bo menga ntibibabamwe nkuko menga umugabo yari yumva adakunda umugore we yona byihaga muri we urumva yo byihigamwe muri we agakunda umugore niko ndavyumva jewe uko ndabibona nimba ikubwiye ngo genda ingozi kandi usanzwe wowe uri ngozi birakwiye ko we n'ubwenge Imana yaguhaye uca wicara ukiyumvira ati kubera iki Imana imbwiye ngo ngende ingozi kandi ndi ngozi nyene ingozi ndiko ndahagenda gute bien sûr ndi ngozi ariko ndiko ndahagenda nkuko nkwiye kuhagenda canke imbwiye nitwara ingozi guca aho ingozi ndi ndahitwara uku kombe nuko kabagasigo ndiko ndumva mukano kivuga ngo wosanga basanzwe bana bakunda muga kumbure bakavyibutswa kubera ko umwanya umwe bashobora kuvyibagirwa
cyangwa bagakunda uko bitabereye apana no kuvyibagira ntibaba bavyibagiye kubera n'ibindi baba bafise muri bo baba bumva umenga sivyo biri prioritaire nimba yagusumiye wariye yarushe birahagije byo kuvuga ngo gutetesha iki umuteto wo kukugaburira ntuhagije ariko nyine harundi rukundo mushaka none rurenzo umuntu yakwitaho yagukoreye buri kimwe ibindi ushaka nibiki nawe ngo nawe oya umfasha nimba narabizi ndabimenyereho cyangwa ubundi umuntu akurikira ikiganiro byumva umuntu yakwitayeho mu byo ukenera ikindi kintu umushaka ko n'igiki nubwo yoca bikiragi akihuramira yakwitayeho ariko kameme ntazi neza basi umutima ego wabikoze ariko uwo mutima w'urukundo wabikoranye wewe wumva muri we ko wabikoranye umwereke basi awubone umutwengere umubwire ko umukunda twebwe amatwi yacu burya hafu naho mu nda dusonza tugafungura ariko twe tuba dukeneye cyane guhaga mu matwi even if dufungura kugira ngo tubeho ariko turakeneye ko amatwi yacu ahaga ibyiza kubwirwa ko mudukunda turi beza turabambere kuri mwebwe kare byo babimaze iki nkobo kubahuka nkakubwira ngo niwe mukobwa wa mbere mwiza ku isi kandi mu mutima mbona yuko no muri quartier muri 50 tozamo none wobimbwira gute kandi nyene ubona ntari uwo wa mbere impamvu yo tumumbesha niyi ya kubera ko naba nasomye muri wewe kuza kunezerwa ibyo bintu bati nibimunezera reka ndamubesha no kuvuga ngo bimaze iki umuntu kumuha ububeshi akumva ko ari bwo buza kumuvyibusha gusumba kumubwira ukuri nibwo ko bakuza kumubabaza numva ata mpamvu yo kumubwira ububeshi mubwiza uko kuri nyene ariko ntumubwira ukuri ku blessa umva impamvu navyisha ububeshi umbabarire gato avedira umuntu ukunda bivanye n'agaciro wo muha urabona ko sumba abandi mugabo nko ku bintu bijanye n'ubwiza kuvuga ko arenze muri binabiriya nk'ubu koko hari umugabo yahaguruka akemeza ku isi yuko umugore afise ari wa mbere mwiza ku isi arenze abandi impamvu ashobora guhaguruka akabihamya no kubera muri babandi bose yaravye akavuga ati niwe muntu niwe ashatse gushira mu nzu birumvikana ko uyu mubwira ko ari we mugore wa mbere ku isi kuko niwe mahitamwo yiwe turebye uvuze ikintu kizima impamvu iyo teori ntoyemera niya ibaza umuntu agize iyo conclusion atararenga n'intara zibiri z'igihugu ntarabona abakobwa bo muri Zambia South Africa ntarajayo no mu Rwanda ntahazi ugaca uvuga yuko umuntu wakunze ari we wa mbere mwiza ku isi no wa mbere mwiza ku isi umuganije n'abandi bangahe wabonye oya si kuvuga ngo umugereranya nabo bangahe bandi wabonye nimba uvyonyene wamubonye ukumva uramwishimiye ukumva uramukunze kuri we niwe wa mbere ku isi bisigura ngo nimba umukunda vy'ukuri iyo Zambia iyo Rwanda ho abo bandi bose bazoguca mu maso ntuzokwigera ubona ko ari beza gusumba wa muntu ukunda bishitse ukabona ko ari beza gusumba wa muntu ukunda hayera umugore ukunda ntigwariko ntiwari umukunda hamwe turaja gutembera ugeze nk'ahantu ukabona ati umugabo n'ukuri nubwo nkunda umugore wanje uyu muntu ararenze wanje pe naba nibaza ibyo bintu ntibiba mu mitwe y'abagabo ukabona curumu nta kundi naramaze kwiboha ufise umugore tubana mu nzu mugabo ubu nawe yararenze ubwo rukundo uba wibaza ko wamukunze sinibaza ko ruba urukundo gukuri bien sûr habo beza urashobora kubabona iyo ugiye iyo utembereye ukavuga ati vraiment ujya muntu ni mwiza ariko ntiyogeraho umugore wanje agera umugore wanje ndamukunda cyane reka ndagusigurira urukundo uko je bimwe mba numva ndabitaho urukundo gukunda umuntu je sinibaza ko noraba physique y'umuntu ko yirabura canke ko ari inzobe kugira ngo mvuge ngo ivyo bintu biratumye ndamukunda indani ho mu muntu uko dushobora kuba tuganira je nawe birashobora gutuma numva ndagukunze gusumba umuntu agiye he ukavuga ngo uyu muntu kanaka ngo namukrashinze ngo nabonye arenze ibintu byo gukrashinga je ntibimfata nukuye nturigera kurashinga n'umuntu n'umuzima w'abacyo bantu gitipe ni bogare kirankuye mu vyanje kwe ndashobora kubona nkabona ni sawa mugabo tutaganiriye ntivyonkwega cane ngo bimbuze amahoro ngo numve ngo nagukunze cane gose nakunze iki ntacorenga kuri icyo hamwe n'ifoto yiwe uramutse uyibonye uyishira muri sale wawe kandi mutanazinanye oya byo ntibishobora kumushikira ako kantu ni kamfata mundi ikintu kiri ndani cane kiri ndani mu muntu gusumbe kigaragara inyuma iyo abandi bakunda nkuko vyo baye biremereye cyane sasa
tudatevye iki kintu rero turiko turavuga cyitwa urukundo numva cagutse cyane uno musi mvuga iri hano hanze abenshi igaruka muri bo cyane cyane ugwaruka hari ijambo rivuga ngo urukundo ntirukibaho kugira kumbura umfashe hano hantu tuhatore neza ndashaka kubanza gutahura neza muri buno buryo kugira umenye uko ahantu hari urukundo wofatira kuki nk'ubu nka jewe nawe turi mu rukundo ababirabiye inyuma kuko nubwo numva ushaka kuvuga ko ibintu bibera mu buryo bitaboneka ariko n'inyuma ndibazanire ivyamwa biraseruka umuntu akabibona ni giki nka bibiri cyangwa ibitatu abantu bafatira bakavuga ati bano bantu barakundana hanze niko wasanga biriko biragorana basi ni giki jewe turamutse turi kumwe nafatira ko mu kuvuga ati n'umuntu arankunda imbere ko tugera kumenya ngo rurahari canke ntiruhari aho ruri harangwa niki aho ruri ku bantu barabira inyuma barashobora kwihenda yego kubera abone umenga ibisabwa canke ibikwiye by'principe kubagaragarizanya ko bakundana barabibabonako ako mwebwe ubwanyu numvisho kibazo ahubwo cobazwa cane canke coganira ko kuri babantu bobo babibona gute bajya abantu urimwo uwo muri kumwe ubona gute kwa gukunda igiki kikugaragariza ko gukunda no kuvuga ngo byoroshe kuza gutora wize kuri mugenza wawe canke niwe nyene ubanza kwigako wowe na mugenza wawe kuvuga wewe uriyizi urazi ko wiyumva nk'ujya mu iya mvugo rero ndiko ndavuga uno munsi nyuma yuko tumenye ivyo iri jambo yo keshi yo ndaryumvise burya je ndanagira ubwoba kubera ko nk'abantu basoma nubwo budasoma cyane twumva yuko ibintu nka byose byabayeho kubw'urukundo ahandi mu yindi vuga ati nibwirizwa riruta yandi wewe watanga usigura urukundo muri rusangi rwabo rw'Imana urubavuga ngo hagati y'umwana n'umuvyeyi mugabo abantu bamaze kumva yuko urukundo riko tavuga muri no mwanya ni rwanda ruri hagati y'imisore n'inkumi ni rwanda ruri hagati y'umugore n'umugabo wewe ku myaka mike ariko atari na mike umaze kwisi ubaye muri societe uranaliza uri mu bino bintu uri muri entertainment uravye biriko biraba ukiraba kuko abagenzi bawe nibindi byose ukurabana n'ibitabo wo musoma uri mu wuhe mugwi uno munsi w'abantu bavuga gute kubera bamwe bavuga ati rurahari mbere ni nk'itatu abandi turahari ariko rimwe amanyanga menshi hari nabamaze kuvuga ati urukundo ntirukibaho wowe uri no kabaye mvuga ko rutakibaho yeso nkurikije ibitandukanye relation runaka yoba yaramblesheje canke iki canke iheruka no kumblesa je ne sais pas siko ndabivuze ariko ko hari iheruka kumblesa n'uturero ndiko ndatanga okay ariko nikunze ngo mfate ko ngo hari ibibabaje niki urukundo rurabaho ruracariho kubaho gwarabaye mba niko ari kuvuga rutabaho ahubwo dushaka kumenya ko rugihari na Joel uzomubaza nzakubwira ko urukundo rukiri Joel director muri Iseke Films Joel biragoye ko yo bihakana no gogo ikoba gwaramunaniye canke gwamwami ivyamwa bibuze impamvu imene ko ndakubwira wo kuba kugahagarara imbere y'abantu ufise umuntu muri kumwe gikoko mwahujwe n'urukundo ukavuga urukundo ntirukibaho bashaka kubaza kino n'ubwo rugo wubase ni cinema muri ko murakina nako kwinyegezanya utegeza kubidefanda nubwo vyoba bidahari mugasimuze ko Joel muri abo numwe mu bantu nzi nimba afise urugo ruhagaze neza yego nivyo nzi ni navyo benshi bazi nivyo tubona Reko bavuga ngo ruracahari cyangwa kuri Joel kugira tubitore neza dufatire kuki nkuno munsi mu kuvuga ati mwabantu mwe muvuga ko taruhari muri besha cyane ni giki cyo byemeza uno munsi ni giki babantu ko yari abantu sinzi ko rabibona bamaze kwiheba sirto abajene aba bantu bari kwaragera mu bigero byo kumva ko bakubaka erega birateye isoni nubwo babaza ngo babivuga ba mbere ni bande sinzi kuricarana n'umuntu w'umupapa akuze nivugire nka jewe w'umusore dufate mu mutwe wabo watangiye kwiyumvira ati bana mu gihe byo genda kunuko ndabona yuko umwana wa mutama ejo no mushira mu rugo ugaca wishana n'abagabo batatu reka mvuge igitiri kiza kumvikana ugaca wishana n'abagabo batanu bane bose urumva abagabo bane bose bakakubwira ati kare gate ibintu byingo timwara nasatse bakumbisha uburyo urugara umuriro uburyo abagore bubu batabaho ejo bundi hari uwo nakiriye wewe ambwira yuko wowe yari umugore ambwira ko ata mugabo numwe ahari wo kwizera wo kumva yuko uzobaho ufise ataguca inyuma ndavuga ati none bino bintu tugomba kujamwo
tuja umva rero abantu muri bo muraganira ukumva icizere carabahezemwe ni iki nkuno munsi nk'umujene yiyumvira ati mu myaka 2 iri imbere nzoba kugwanje yofatira ko kikamusubizamwo intege no kwizera gutuma avuga yuko nawe yo tera ikirenge mu cabatwitangira numva ica mbere ndakubwira urukundo ruriho tuvuga ko rutakibaho kubera ibyo tuba twarahuye nabyo canke duhura nabyo bikatubabaza siko abo bagabo batanu wavuze ko harimwo bane bakubwira ati mwana ntuzogeze bane bose bakubwira ko byanze cyangwa bakubwira ngo rongo uzobona uzobona bakubwira ibyo kubera hariyo ibintu barabaye deshu ntibyagenze uko bashaka siko mugabo umwe gwarabaye gwiza none why not wewe uyumvira ko rutobagwiza ngo kubera bajya benshi bitagenze neza ko ariko wewe byagenze neza umwe muri batanu shobora gusanga n'undi natanze igitigiri kitahagaze neza ni nko wovuga umwe oya umwe muri batanu kwa turabandanya ducore babiri muri 10 turatora bane mu 20 bahava baba benshi mugabo ni nkaho novuga ati muga since ndenza kuko sukuri nivyo numva ni nkaho novuga umwe mwijana niwe bako agashinga intaye akavuga ati Imana yarangiriye neza mfise urugo rw'akarorero ariko nawe nyene hari n'uvuga ko wamwiga ko inbox muba yagira bahagufa akubwira ati nukuri kw'Imana biranse wewe basi zirara zirasha ufise ubwoba kubera wumva ko benshi bitameze neza basi kugira ufate ku rukundo ruba we ihere ko we wirabe wewe basi we muri wowe urukundo urarufise jewe reka ndeke kwishura nka jewe nishurira urundi mujene mugenzi wanje ameze nka jewe mujene mugenzi wawe saka wewe apana mujene mugenzi wawe kubera nturi mu mutima ikibanza reke nishura mu kibanza c'undi muntu ntuza kubyumva byoroshe okay kuri jewe en personne jewe gumvise ubwoba yuko ubwishi bw'urukundo ofise uzonko zibara ivyo birahagije kugira twemeze ko urukundo rukibara hari umuntu mutama ko yese cyo yagukira yambwiye ijambo nakunze ati se mwe mwibaza yuko huba ku rukundo umva ikintu kigoye nkuru urukundo je fise menga nohere umudari ndashobora kuba ndarufise ariko je urugo rukanka kuwa amazi none wumva ho bakora urukundo bon icambere n'urukundo siko gwa rukundo nigo ruziramwo hari abavuga ko urukundo rurihangana rugira neza rurababarira rwemera byose kandi rurinda byose no kuvuga urukundo ruri big ruragutse neza rero utwo dusantima kujya ubona umuntu ukumva uramukunze ushaka ijya kigukwegera kumukunda ntigihagije kugira ngo witwe urukundo witwa urukundo kubera bijya bintu birugize bijya biri indani muri go icugo rukundo ruhetse yego apana ngo ndagukunda yonyine ndagukundira imwiki ihetswe niki bijya biri indani muri go nigo rukundo narinze ati nk'ubu wewe ndaruguhaye sindakuvanga ndakuryohereza ubuzima ikwa tujambo rwose kuravuga ndatukubwira narinze ibyo byonyine birahagije kugira tube twogira urugo rw'akarorero ngosheje urambabarira nyuma y'ivyo vyose iyo nkoshereje ndakubabarira nkenye urihanganira ubukene bwanje uvuze akantu k'ubukene kuko byanka vyakunda bino bintu birafise ahantu byavuye turacemera kandi hagati y'abahungu n'abakobwa hari aho biriko birava kuruta ahandi nk'ubu nka jewe ntitaye ngo nuko ndi umuhungu mba ndiko ndabona umuzi nyamukuru ushingiye ku bakobwa wavumbaza ngo gute nimba abana babige muri musi bariko baragirizwa zimwe mu ngeso zitari nziza zihari kwitwara nabi kuva ku mico imwe indero rimwe nkavuga ati discipline sikirenga hanyuma hagatera ikintu c'abakobwa no musi bariko baraja kubaka hari imvugo zivuga ngo ico bari bakenyereye ko ntibagikenyereye ko ico bobaye bashiriye abagabo babo nka surprise niki gihari biragoye yuko tuza kuronka ingo z'akarore biragoye ko tuza kuronka urukundo rurama mu gihe ba abantu menga barusesaguye kuva kera sinzi nimba turi kumwe hano hantu aho ndi turi kumwe ndashobora kubanza nkavuga gato none sindiko ndashigikira umukobwa ko yo kuyandarika akabikora igihe runaka kitaragera ariko kandi kubera ko amakosa yose ari wagwako ujya babikoranye
si umuntu kubera kujya babikoranye akura ubusugi uwo mukobwa w'abandi hanyuma akaca yumva ategerezwa kuzoshira mu nzi isugi kandi nawe hari uwo yakuye ubusugi kubera ko atobifata ibisanzwe kubana n'utari isugi kubera ziko nawe hariho uwo canke abo yakuye ubwo busugi. Ubajije ikibazo ciza cyane tugihere hano hantu mu kucishura uremera ko umwana w'umuntu muri we habamwe kwikunda kurenze gusumba gukunda mugenzi we? Ndabitahura ko kwikunda kubaho ariko sintahura kwikunda kurenze. Vuga ati yego. Nkanje ndakubwira. Manzi umbwira ati yego. Oya. Impamvu ushaka kuvuga oya. Wabona je ndakubwira ndikunda cyane birenze. Apana birenze. Muga tutabeshanye. Ubu nyene nk'ubu jewe ihwa rjonjomba. Nawe Reka kujomba. Ndagukunda vraiment ndumva ko atakibazo wogira mbona. Ariko uburyo umusonga uza kubundi ko ryanjomba. Uburemere burangana n'ijya uri kurambwira ari kujombye ukababara kujya kuntu. Ndaza kubisavira ndaza kubisafuringa. Bibaye kuri wewe nkuko je byo bibaye kuri jewe kandi ndagukunda ngiye ko moho tujombye twese siko rira kujombye nanje ryanje wowe uri handura nanje ndihandura siko biragoye ko noza kuri guhandura ndiko ndababonete siko yatujombye twese biragoye ko nza kuri gukura wewe nanje ririmbo ndashobora kugihandura je nimba nyarukije kugihandura nkaza ubugira kabiri voilà ariko nibivuze ko ntagukunda je ntikunda no gukunda gute muguru mva yuko ndagukunze ubugira kangahe ariko si dushiye tuvyita ngo nikunze ngo cane yaba nikunze cane akacane sinagashize ko mugabo nashatse banze unyemerera uvuge ngo ego hageze kuva yuko umuntu muri we ayikunda kwikunda nashaka kugera uri kuriyumvira yuko ujya muntu agutwaye ubusugi bwawe bimubabaje cane gose mu gihe wewe ubwiwe butagiye none bwagiye ubusugi bw'umuhungu ndakubaze none umuhungu arabizugiyeho kwanza arabimanzi umuhungu atarakora sex bamwita imanzi ariko ubwo bumanzi bw'umuhungu wobubonera nk'ubu je na Keri wodusuzuma womenya gute yuko Keri ari manzi dikatari Capital Center, where hard work pays off.